ibyawe byose turafatishije mpiri mana turafatishije mpiri ibisigo n'abadayimoni n'izina rya Yesu ubwiza bwawe nibuze bwiganzira aha hantu mana turaguhaye kaze gushishikare kubana natwe gushishikare kuduhezagira mucunguzi Yesu turakwinginze w'ikintu cose kiza kubera ahantu kiza kubika ivuye iwawe Yesu n'izina rya Yesu turasengeye indirimbo ziza kuririmbirwa ahantu mana uze kuduhezagira tuze kumva ubushobozi bwawe tuze kumva akayaga ka mpwemu ijambo turarisengeye n'izina rya Yesu uza kurivuga n'umwana w'umuntu ariko umuhagarike ku kibengebenge cawe mana aba ari we wihesha icubahiro ahantu uzobukoze mana urakoze mucunguzi Yesu abaje bagwaye bakirira ahantu abaje bafise ibibazo mana ubakiriza ahantu izina rya Yesu n'abandi ubishurira ahantu Yesu Kristo uzobukoze urakoze mana urakoze mucunguzi Yesu turasengeye n'abakiri mu nzira bose baza nabo nyene ngo bagirire neza tubacire inzira mana abashitsi ubahezagire uduhe guhwekerera imbere yawe uduhe kukubona mana izina rya Yesu umuntu wese yaje ahantu ntaze gusubira inyuma uko yaje ariko agira ikintu atahukanye uzobukoze mana urakoze mucunguzi Yesu urakoze nyakubahwa mana ikirengeye ibyo byose papa wera uzuduhe iherezo ryiza uzuduhe gushika iwawe izina rya Yesu uzuturinde agasuzuguro ku maso satani uzobukoze mana urakoze mana urakoze mucunguzi wacu savye muvyo byari kutwishuye muri byinshi mu izina rya Yesu Kristo umuntu wacu mw'ijuru uwera turaje imbere yawe muri kano kanya databuja tuje imbere yawe twebwe babandi b'intege nke babandi b'abantu buntu tuje iwawe Yesu turaje iwawe muri kano kanya Yesu turaje kuri wa musozi bibonongega kwawe byose mwami turaje abashonje n'abanyotewe mwami kuko mwami ntawuzi wawe bagende uko yaje kuko niko ijambo ryawe rivuga mwami ntawuzi wawe ashonje basubira inyuma ashonje ntawuzi wawe anyotewe basubira inyuma anyotewe ntawuzi wawe agwaye basubira inyuma indwara yiwe ariko Yesu ahuri ngo birahinduka haleluya turaguhamagaye muri uno munsi mwami turaye amasaha ya premidi mana ngo ube hano hantu ngwino Yesu kuko uhari turahaga uhari turabona ikiganza cawe uhari birahinduka uhari Yesu ntawugenda uko yaje mana rakastai glory ngwino Yesu turahaye ikaze mwemiyera nguze hano ufata ikibanza c'ubwami mu byo tuvuga mu byo dukora mu byo turirimba Yesu turaguhamagaye nk'Imana hano hanze turaguhamagaye nguze ufata ikibanza c'ubwami twamaze gusabirwa amaraso yawe yamaze kutubabarira mwami twamaze gusabirwa imbabazi wamaze kutubabarira Yesu none databuja aho tugira tuje gukora no gukorera imbere yawe mwami turaguhamagaye turaguhaye ikaze n'ukuri utugirire neza uwaje ananiwe ntasubire uko yaje uwaje nawe mwami agwaye ntasubire uko yaje mana waravuze ngo abarusha n'abaremerewe nibaze kuri jewe ndabikoreza ingati itababaza mwami twaje n'imitwaro itandukanye twaje ariko tuje imbere ya data wa mudatuzi wa wunda z'intege nke zacu wa wunda z'ibyo dukeneye mwami tuguhaye ikaze ngugira icyo ukoze hano hantu tuguhaye ikaze mama ufate ikibanza c'ubwami ntabari twebwe Yesu ntabari twebwe ariko izina ryawe rishyirwe hejuru tuguhaye ikaze kuri ibyiza gukoreka byose mana ko basabye n'abasabikazi bawe wateguye gukoresha hano hantu
ngo mwami ubakoreshe ibyo wowe ushaka, ubakoreshe ibyo muhize mwami, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, ntabwo ari umwana w'umuntu ushyirwa hejuru. Turagushimiye kuko twizeye ko uri hano kandi uza kubana natwe, ni mu izina ryawe rya Yesu dusabye twizeye, amen. Arihano waduhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Arihano, 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 arihano. Reka tubandane. Nari nemeje kubabwira ngo icyo twokwitwararika kurusha ibintu byose niki twebwe. Mwaba mumbaza muti mwebwe bandi, twarabivuganye, twebwe bandi, twebwe abakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Namwebwe nyene mwabigejeje gutyo, nabo bose bifuza kubikora, nabo nyene akanya karacariho. Ego, kuko abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo bahawe guhinduka abana b'Imana. Ninde mwana w'Imana ari ngaha? Umwana w'Imana ari ngaha. Utaraba umwana w'Imana nawe n'umwanya wiwe wo kugira nganzi. Ikintu dukwiye kwitwararika ubwa mbere ni iki? Ni ukubana no kujana na Yesu Kristo mu mvugo no mu ngiro, eka mbere no mu vyiyumviro yacu. Kuko urashobora kuba uri ngaha uriko urakora amanyanga, uri kuriyumvira uti mbega hariyo umuntu ubigenza gute, ibyo genda gute, ugasanga umuntu ari mu bindi bintu ariko aracumura mbere. Reka turabe mu Bafilipi 1:21, kubera yuko ubuzima bwacu tukwiye kugera aho tuvuga tuti ubu buzima bwanje kuri jewe kubaho ni Kristo no gupfa ni Kristo. Pawulo yarabivuga neza ati jewe byari kuba byiza mbere mvuye ubu, ariko kubera ikimazi nobamarira nifuza kubaho.
kugira ngo ugire ikimazi. Rero nshuti yanje nawe ahuri ubyumve neza. Mbega wewe muri wewe mu buzima bwawe kubaho ni Kristo. Ni byiza ko wovuga uti ubuzima bwanje ni Kristo. Haleluya, haleluya. Turabandanya. Ico ni cyambere. Kubana na Kristo mu vyumviro, mu mvugo, abantu bakuravye ati kandi barasa nabo ubona Petero mbona kuvuga nkawe. Nawe ati uyo muntu nkamwe. Nubo baracariho rero. Kandi umuntu avuze ko ibyo jewe mu mashuri cyane cyane ikirembo babita abayosho siko babi n'ahandi bagenda babita yandi mazina kandi yasa n'amazina yitwa ko ari negatifu. Turahaye ikaze piyo Yesu aguhezagire. Hanyuma rero turangana ico cabaye cyane. Ica kabiri ushingira intahe Yesu Kristo. Twahato yani indira garuka nega twahato. Twavuze ngo abi Filipi ba mbere akarongo ka 21 niho navuze. Turasoma gatoyi tubandanye Filipi 21 tubandanye gatoyi. Kuko kubwanje kubaho ari Kristo kandi gupfa ari inyungu. Ariko namba ari kubaho mu mubiri ico kizonyamira imbuto z'igikorwa kandi sinzi ico mpitamo. Ndazaniwe muri ivyo bibiri kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo kuko arico kirushirije cyane. Yamara kuguma mu mubiri nico corushiriza kubagirira ikimazi. Ego nk'ubu rero jewe nyine ndashobora kuvuga nti umviriza ubu usaza ko ndashaje ariko nanifuza kubona n'abakazana, nanifuza kubona rya shingiro ryarabaye rinini, abantu barakuze banuze baza bari ngaha bahari aribo baririmba hano bavuza ingoma twaronse n'ivyuma n'ibindi. Ivyo nivyo nipfuza ariko rero kwa Yesu hari ivyiza biruta ivyo mbajije kuvuga, hari ivyiza biruta ivyo kandi mugabo kubera ko arico nahamagariwe ngaha nanje sinovuga ngo nikunde ngo ntwara ngo kiriranze cy'ukuboko. Uyu mugani murawuzi oya sinovuga ngo mve ubu ico saba nuko Imana yomfasha igikorwa ikadufasha twese igikorwa kiri akamaro. Nico gituma ubuzima bwanyu kuri jewe ningira akamaro wose. Yego nico gituma numva ari ngenerwa kumenya mwagiye mwashitse. Ego iriko bigenda gute nuko kubera ico gikorwa Yesu yaradutumye muri Matayo 28:19-20, muri Mariko 15:16-15 na 16 hamwe havuga ngo mugende mu kwisi yose mutange ubutumwa bwiza abo abazokwizera mu babatize mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Aha rero kandi ni ibinyene uwumva atarabatizwa abatizwa kuko kukizwa ni mu mutima, ariko Yesu yarabivuze. Ntuzomubwira ngo Yesu urumva burya nasanze twebwe amazi muzoheza mu vyiganiriro ndabatumiye kubatizwa mushitse ibikwiye gushitswa. Yego hariho ijambo riri muri Ezekiyeli 33. Ezekiyeli 33 aratubwira 33:10 guhera ku 8. Rero ku 8 twisomeye twigira gutebuka. Nico gituma nipfuza yuko mwese abadafise Bibiliya muzobwiraza mukaronka Bibiliya canke mukaronka agakayi mukaza murandika mutuduce kugira ngo muzoze muraturaba.
Nejo hari watanze itangazo avuga ati izi Bibiliya ziri ku murongo bashobora kuzikoramwo. Yego rero katuje kuri ya majambo avuga ngo 8, reka tuje ku 8 avuga ngo ninabarira umunyabyaha, ntewe wa munyabyaha ntuzobura gupfa, nawe ntugire ico uvuga co kuburira umunyabyaha ngo ave mu ngeso ziwe. Uwo munyabyaha azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe ni wewe nzoyaronderako. Yamara niwaburira umunyabyaha ivy'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Nuko none ibi birabandanya, tugeze no turaza gusubira kubandanya. Bwira umunyabyaha ave mu vyaha vyiwe. Hari aho umuntu udashobora kumubona mw'icaha, mugabo ukamubonamwo abantu bagendana b'imico idatomoye neza. Aho rero ntiwigirishe, uramubwira ahindukire ave muri uwo mugwi aje mu mugwi mwiza. Ego nuko abantu benshi barafise imyitwarariko myinshi. Ego hariho abakunda kuraba basiketi, hariho abakunda kuraba umupira w'amaguru, hariho abakunda koga, hariho abakunda gukora. Ego kubera hari biriya bikenewe, hari ibintu byinshi. Reka turabe umugani w'umutunzi w'igipfu. Umugani w'umutunzi w'igipfu uri muri Luka 12, 13. Turahasoma hose ntimurambirwe. Maze umutunzi w'igipfu, maze umuntu wo mw'ishengero aramubwira ati mwigisha, mbaririra mwene mama tugabure umwandu. Aramubaza ati mbega wa mugabo, ninde yanshizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ibyanyu, kubagaburira amatongo? Rwanda kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwipfuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagira nde ko ntagira aho nimburira imirima yanje, ati ndabigenza ntya, ndasambura ibigega byanje, nubaka ibindi binini aba ariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu byanje byose. Nzobwira umutima wanje nti mutima ufise ibintu byinshi bizohitikirana imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ibyo wahitikiranije bizoba ivyande. Narujuje inzu, egome, ndafise n'agape, ndafise akatagisi hariya, ndafise tuzu hariya. Reka nduhuke mbere neza, ninaja muri pension, ninaja mu zabukuru, nzomererwa neza. Ninaja muri pension nzomererwa neza. Abo bantu ntimubazi, ni benshi.
ariko bivuze ngo ibyo bintu bizobivyane ngo bizobivyane. Mucibaze ko mumenye igikuru kiruta ibindi. Ego iri ni ijambo ry'Imana, none ariko turiko turitegurira umuzo wa Kristo. Reka tubanze dusome muri Umusiguzi 4. Umusiguzi 4:8 atubwira iyi nkuru ngo hari umuntu w'inyakamwe atagira ubundi, mbere ntagira n'umwana canke uwo bavukana, yamara umuruho wiwe wose ntugira iherezo, kandi amaso yiwe ntahabwa ubutunzi. Aribaza ati none nduhira nde nk'iyi nziza? Ivyo navyo nyene n'ubusa, mbere n'umuruho ugoye. Amen. Ubona umuntu yarusha aribaza ati ariko ko narundagiye, kuko nukuri hariho abantu bafise ukuboko kw'ibintu, akagira ibintu byinshi ariko n'umwe nta kintu afise, usanga n'umwe mugabo ibyo bintu byari birundagiye, kandi ugasanga kuba n'ingumyi ariko we yarasha ariyumvira ati ariko none ni kuki nduhira nde nk'iyi ni vyiza? Iciza wokwira ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nico ciza gikuru wokwira. Twamwe twiteguriye rero umuzo wa Kristo. Turaza kuraba muri Matayo 16 aho abantu ba kino gihe bashize umutima ku vy'imibiri yabo yipfuza, bafise irari rirenze ry'ivyisi. Matayo 16:26-27 atubwira ati mbega umuntu vyo mumarira iki yungutse ivyo mw'isi byose, ariko agatakaza ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu agiye kugaruka. Hariho abantu bujuje kabisa, inzira barayiguze, hariya ni zingahe, aha bafise utuduga twiza, ariko ivyo byose vyo mumarira ko mama none naza nabo bahabuze muri Matayo 16:26. Reka tubandanye uje muri Mariko 8:35 ho hatubwira ngo twabonye ariko 8:35 nawe hatubwira ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi byose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciro? Reka turabe dufate Nowa. Bibaza ko ari mu bakiri bato. Nowa n'ibitirotiro yavyutse, uno munsi yicaranye na Yesu. Ataye ubundi yasigaye araricuruza iryo tiro kugira ngo aje asanga yaronse, ariko bitaranye Yesu n'akarorero. Mbega tutumarira iki utumva ibintu vy'isi bihari tugata amahirwe y'ijuru? Reka tugaruke kuri Ezekiyeli. Twagisoma ca Ezekiyeli twagisoma 33, ubwo tugera kuri 12. Ego 33:11. Ubabwire uti, 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 ndahiye ukubaho kwanje
niko umwami waragize simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Nuko rero mwana w'umuntu barira ubu ab'ubwoko bwanyu utubugororotsi bw'umugororotsi ntibuzomukiza ku munsi w'ibicumuro vyiwe n'ivyaha by'umunyabyaha, ntibizomwicisha ku munsi azohindukira akava mu vyaha vyiwe. Yamara umugororotsi ntazoshobora kubeshwaho nabwo ku munsi azocumurako. Amina, haleluya. Reka tugeze ngaha, ni ukuvuga amajambo asigura iki? Gororoka uno munsi kandi ugumeko, kuko nugororoka uno munsi. Hariho benshi bakunda kuvuga ngo ngo naramaze kwandikwa ngo nta rubanza ruzomutsinda. Usubiye kwivumbagaza ugasubira mu ngurube kuvyadashwe uzohabwa. Noneho ijambo ry'Imana rivuze ngo umunyabyaha nava mu byaha vyiwe agakizwa azobona ubugingo, ariko umugororotsi azosubira mu vyaha yari yarahevye akabigwamwo azobihanirwa. Nuko reka tugeze ngaho, mbega twageze kuri 14 hari nabona umwana nanze kugeza kuri 14 ahagaze kuri 13. Ninabwira umugororotsi ko azobaho akishimira ubugororotsi bwiwe maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'ubugororotsi bwiwe, nta na kimwe kizokwibukwa, ariko ibigabitanyo vyiwe yakoze nivyo azofazitse. Ikindi kandi ninabwira umunyabyaha nti ntuzopfa, ariko agahindukira akava mu byaha vyiwe agakora ibitunganye n'ibikwiye, uwo munyabyaha agasubiza ingwate nyeneyo, akagarukana ivyo yambuye, akagendera mu byagezwe bihesha ubugingo, ntagire ivyo kugabitanya akora, n'ukuri azobaho ntazopfa. Yesu abaheza. Nuko rero jemba nifuza yuko aya majambo mushika mukayasoma. Nico gituma nifuza ko mworondera udukaye, si itegeko kugira ngo muze murandikira ibintu mu bisome. Yesu abaheza. Reka dushime. Hanyuma mukanya ariko twebwe twaba tubigira, uwipfuza kuva mu bigabitanyo vyiwe akabishira mu minwe ya Yesu, uno munsi birahinduka kuko twabibwiwe arongo ubwo bubwiwe. Ego nuko rero kisabaheza. Mwami uhoraho, mwami Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu ugushikiriza Mana ubu bwoko bwawe. Amajambo wampaye gushikiriza kuri uyu munsi ayatanze. None rero data urasabye ngo ukore ku mitima y'aba bene data, abavukanyi bacu turi kumwe hano n'abari ku murongo, kugira ngo Mana yo mu ijuru wewe ugire ico wikoreye. Mana yo mu ijuru rungika itara ryawe ryamwemu yera ritumureke mu mitima, kugira ngo ntihagire icaha tugenderako twinyegeza, canke ico twasahuye, canke ico twiyumviye, canke aho twigenjeje ukunyuranye n'ubugombe bwawe, ngo bitubemwo kandi bitubikwemwo. Ukuremo data buja izo nkambi zose, ivyo byose Mana bitaguhesheje icubahiro. Ndakwinginze Mana, waba bantu bawe bari ngaha warungitse ngaha ku buryo buhambaye, imiliyoni n'imiliyoni zirabitegereza zikavuga ati mbega bajya bo babigenjeje gute? Nta kundi babigenjeje, ni wowe wabikoze. None rero Mana ndasavye ngo uko bashitse ngaha abari kubakoresha icyo wagabiye kubakoresha,
Mana yo mu ijuru, mboneyeho no kukwereka abafise ibibazo bitandukanye ngaha, abarwaye, abafise ibindi bibazo byaba biri ngaha canke iyo baje bava, maze Mana ngo ubibakemurire. Turaje imbere yawe dushima nyabora ku ngoma ko tugirira neza, maze ukaduha Mana yo mu ijuru mu gihugu cacu, ko nabo nyene bokumva ubutumwa mukababwirira akamaro. Egomwe turabwiye umunyabigabitanye wese ahari hose, haba hano, haba mu gihugu kino gihugu canke mu gihugu cacu c'amavuko n'akarere, maze ngo abive mu izina rya Yesu, kuko twumvise urubanza ufise, twumvise intumbero ufise ku bakora ibyaha no kubavyihana. Twebwe rero dushaka kuba kubavyihana kugira ngo sega b'amahanga dushitse ico twifuza ko uzoba ukoze nyabora ku ngoma. Ndashaka kandi ndasaba yuko umwe wese ngaha yotaha avuga ati kuri jewe kubaho ni Kristo kandi no gupfa ni Kristo. Urakoze uragahora ku ngoma, ishimwe n'icubahiro vyawe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye kandi nizeye, amen.